kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Iminsi 7 leta ya Nigeria yahaye abanyarwanda bahari ku bwumvikane bw'icyo gihugu n'umuryango w'abibumbye kuba bahavuye yarangiye. Urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasabye leta ya Nigeria kubihagaritse icyo cyemezo. Leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse Ethiopia, Mali na Guinea mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afrika na Amerika yitwa AGOA. Ayo makuru kimwe n'andi avuga hirya hino ku isi mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, mwaka mwiza kandi biriweho. Ndagize mwiriwe Venice. Agizwe ahanini n'ayavugwa muri Afrika. Leta z'ubumwe za Amerika zarahagaritse Ethiopia, Mali hamwe na Guinea mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afrika na Amerika yitwa AGOA. Perezida Joe Biden yari yaragabishije kuzovana ivyo bihugu muri ayo masezerano, avyagiriza guhunyanga agateka ka muntu n'itembagaza ry'ubutegetsi. Amerika ivuga ko Ethiopia yahonyanze agateka ka zina muntu bikabije mu ntambara iri muri Tigray, mu gihe Guinea na Mali byo bihogwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Muri Mali, urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku munsi w'Imana baranse kwemera umugambi wa leta igizwe ahanini n'abasirikare w'ikiringo cy'ifata kibanza kiva ku mezi 6 gushika ku myaka 5 imbere yo gusubiza igihugu ku ntwaro ya demokarasi. Igisirikare kiri ku butegetsi muri Mali kuva mu kwezi k'umunani 2020 gikoze kudeta zibiri congera cunguruza amatora, cyari cyavuze ko aya matora azoba mu kwezi kuza kwa kabiri. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Mali, Abdoulaye Diop, irarungikiye uwo mugambi mushasha ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika y'uburengero CEDEAO ku munsi wa gatandatu. Iyi ngingo yafatiwe mu biganiro by'abaserukiye abandi mu gihugu kuri kazoza ka Mali. Ishyirahamwe CEDEAO ritegekanya gukorana mu nama idasanzwe kuri Mali ku mugwa mukuru Accra muri Ghana ku itariki 9 y'ukwezi kwa mbere kugira yihweze iyo ngingo yafashwe na Mali. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Afrika kandi abajeje umutekano barisha abantu babiri mu myiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bw'abasirikare muri Sudani harejo ku munsi w'Imana. Ibi byavuzwe n'ishyirahamwe ry'abaganga bo muri ico gihugu. Ibi biciye bishikana ku gitigiri cy'abantu 56 bamaze kwicwa muri iyi myiyerekano kuva habaye kudeta y'abasirikare mu kwezi kw'icumi itariki ya 25 nk'uko bivugwa n'abo baganga. Abajeje umutekano ntaco barisigura kuri abo bantu babiri bagirizwa ko bishe. Haruhande y'aya makuru, umushikiranganje wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdok yavuze ejo ku munsi w'Imana ko atanze imihoho inyuma y'amezi 2 asubijwe muri ayo mabanga mu mwumvikano wa politike wari wamuhuje n'igisirikare. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, Abdallah Hamdok yavuze ko hakenewe ibiganiro bishika ku masezerano mashasha ku kiringo fata kibanza kizoganisha igihugu kuri demokarasi. Muri Nigeria, igipolisi cyo muri leta ya Zamfara mu buraruko bushira uburengero cyarabohoje abanyeshuri 21 bari baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Ibi byavuzwe n'umuvugizi w'ico gipolisi Mohamed Shehu ku munsi wa gatandatu. Igipolisi cyavuze ko abo basuma bazibiye barabara bongera batwara ingenzi zari mu mabisi 5 harimwo n'imwe yari itwaye abanyeshuri. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yabwiye mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri telefone ejo ku munsi w'Imana ko Amerika hamwe n'ibihugu bicuritse bazokora ikintu gikomeye igihe Uburusiya bwohirahira bugatera Ukraine. Ibi byavuzwe na Presidence ya Amerika
White House ejo ku munsi w'Imana. Jen Psaki ajejwe kumenyesha amakuru muri perezidanse yavuze ko perezida wa Amerika ashigikiye utwigoro twa kidiplomasiya turiko turakorwa. Utu twigoro turimwo ibiganiro hagati y'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru hagati ya Amerika n'Uburusiya bitekanijwe ku matariki 9 na 10 i Geneve mu Busuwise muri uku kwezi kwa mbere. Perezida Biden yavuze kandi ashimitse ko Amerika yiyemeje gukingira ubwigenge n'ubutaka bwa Ukraine. Iki kiganiro kuri telefone cejo ku munsi w'Imana cabaye haheze iminsi Perezida Biden agabishije perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku ngaruka zikomeye zoba mu gihe Uburusiya bwotera Ukraine yahoze mu bumwe bw'Abasoviyete. urakoze abayizi bigira imana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni radio yacu. Iminsi 7 leta ya Nigeria yahaye abanyarwanda bahari ku bwumvikane bw'icyo gihugu n'umuryango w'abibumbye kuba bahavuye yarangiye ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 12. Leta ya Nigeria yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bwayo ku mpamvu za diplomasi abanyarwanda 8 babaye abere ku byaha bya genocide bamaze kuburanishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda kimwe n'abarangije ibihano bari bakatiwe. Urugereko rwashinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasabye leta ya Nigeria kubihagaritse icyemezo cyo kwirukana abanyarwanda yari yakiriye barekuwe n'urwo rwego. Inkuru irambuye Temistokle Mutijima. Inyandiko ikubiye mu mwanzuro yashyizweho umukono n'umucamanza w'urwo rugereko ishami ryarwo rya Arusha Joseph Chiondo Masanche ugaragaza ko ari nawe wari washinzwe dosiye y'aba banyarwanda bose. Abarebwa n'uyu mwanzuro barimo François Xavier Nzonemeye, Prosper Mugiraneza, Proteze Giranyirazo, Anatole Nsengiyumva, Alphonse Nteziryayo, Tarsise Muvunyi, André Ntagerura ndetse na Innocence Gahutu. Aba barimo abahoze ari abanyapolitiki n'abasirikare bakuru mbere y'uko FPR ifata ubutegetsi. Bari bakiriwe na leta ya Nigeria ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka dusoza, hagendewe ku masezerano iyo yagiranye n'urwo rugereko ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 2021. Umucamanza Chiondo Masanche yavuze ko uwo mwanzuro wafashwe hashingiwe kuri ayo masezerano impande zombi zari zagiranye mbere ku busabe abo banyarwanda bagejeje ku rugereko, ndetse no ku ngingo ya 28 y'amasezerano ashyiraho urwo rugereko iteganya ko leta z'ibihugu zizakorana narwo kandi zigashyira mu ngiro nta gutindiganya ibyemezo byafashwe n'umucamanza cyangwa se urugereko bwarwo. Umucamanza yavuze ko bitewe n'uko impaka n'ibindi bibazo byavuka mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano impande zombi zari zagiranye bigomba gukemurwa binyuze mu biganiro, kandi na leta ya Nigeria ikaba igomba guhabwa umwanya wo kumva ku mpamvu z'icyemezo yafashe cyo kubirukana, biri mu nyungu z'ubutabera gutegeka leta ya Nigeria kubihagaritsa ishyirwa mu bikorwa ry'icyo cyemezo kugeza hafashwe umwanzuro wa nyuma kuri icyo kibazo. Umucamanza kandi yasabye ubwanditsi bw'uru rugereko gushyikiriza ubutegetsi bwa Nigeria uyu mwanzuro n'abarebwa n'iki kibazo bose n'abunganizi babo. Asaba ubutegetsi bwa Nigeria nabwo kwandikira uru rugereko bitarenze iminsi 30 y'akazi butanga ibisobanuro ku mpamvu z'iyirukanwa ry'abo bantu, bunazihuza n'amasezerano bwari bwasinye yemera kubakira no kubatuza. Uretse gutanga impamvu za diplomasi, leta ya Nigeria ntigeze isobanura impamvu yisubiyeho ikava mu masezerano yo kwemera kwakira aba bagabo bose uko ari 8. Icyakora leta y'u Rwanda binyuze mu muvugizi wayo wungirije Bwana Alain Mukurarinda iheruka gutangariza ijwi rya Amerika ko itanyuzwe no kuba umwanzuro wo kohereza aba banyarwanda muri Nigeria warafashwe itabimenyeshejwe mu gihe yamye ikorana n'urukiko rwa Arusha mu bindi byemezo. Kuko icyemezo cya Nigeria cyaba hari aho gihuriye n'imibanire yayo n'u Rwanda, Bwana Mukurarinda yavuze ko leta avugira nta nyungu yagira mu kuvangira abanyarwanda aho baba bari hose mu gihe nta cyaha bakurikiranweho. Avuga ko u Rwanda rwiteguye kubakira mu gihe bahitamo gutaha mu gihugu, ko nta rindi kurikirana cyaha ryaba kuko bamaze kuburana ku byaha bashinjwaga. Leta y'u Rwanda iravuga ko yiteguye kwakira abo banyarwanda. Uwungirije umuvugizi wa leta Alain Mukurarinda yabwiye ijwi rya Amerika ko bari
abanyarwanda 8 batagomba gutinya gukurikiranwa n'inkiko zo mu Rwanda kubera ko babaye abere imbere y'urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda, abandi bakaba bararangije ibihano byabo. Mukurarinda yatangiye ambwira uko bakiriye kiriya cyemezo cya leta ya Niger. Kiriya cyemezo ngira ngo kugira ngo ibintu bisobanuke neza tugomba gutandukanya bari abantu 8 barimo bamwe bagizwe abere ndetse n'abaharangije ibihano, tukanatandukanya n'inzego icyo zakoze. Aho ngaho niho natinda cyane cyangwa nasobanura avuga nti kubona urwego nka mekanisme no kuvuga ruriya rwasigariyeho urukiko rwa Arusha rumaze kurangiza akazi, urukiko rwa Arusha n'urwego barakoranye n'u Rwanda kugeza kubigiye izo nzego zose zabereyeho, ariko haje gufata icyemezo nka kiriya kireba abanyarwanda bene igihugu bakagifata batamenyesheje u Rwanda. Ntabwo mvuga ngo u Rwanda rwagomba kujyamo kugira ngo rufate icyemezo runaka, ariko nibura kumenya ayo makuru areba abene igihugu. Aho ngaho rero nimvuga nti byaratunguranye, iyo mikorere ntago ihwitse yo kuba abantu barakoranye imyaka 10, 20, hafi 30, ariko haje gufata icyemezo nk'icyo ngicyo ntibabimenye. Naho tugarutse ku banyarwanda bo ubwabo bagizwe abere, abandi barangije ibihano, no kuvuga ngo bafite uburenganzira bwo kwitegembya. Byakabaye byiza babashije bavuze bati tuje mu Rwanda, ariko u Rwanda ntabwo rubibahatira, buri wese afite uburenganzira bwo kujya ashaka, nta nubwo banashobora gutinya ngo barongera baburanishwe ku byaha bagizweho abere cyangwa se barangije ibihano, kuko amahame tugenderaho mu butabera ku isi nta muntu uburana icyaha inshuro ebyiri. Uvuze yuko ari abanyarwanda ko bafite uburenganzira bwo kuza mu Rwanda cyangwa se kujyaho ahandi bashaka. U Rwanda hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo mubasabe leta ya Nigeri nk'abanyarwanda baze mu Rwanda? Nta gahunda yagombye kuhaba yo kubasaba. Turabasaba se urwego rw'amategeko wabo basaba ko umunyarwanda nk'uko nabivuze iyo nta cyakurikiranyweho cyangwa se yagikurikiranyweho akaburanishwa akagirwa umwere cyangwa se akaba yararangije igihano, aba afite uburenganzira bwo kwidegembya ku isi yose. Ariko turavuga tuti muri ibyo biganiro byabaye hagati ya Nigeri n'iriya mekanisme cyangwa se urwego rwasimbuye urukiko rwa Arusha, u Rwanda wenda iyo baza kurubwira tuti hari abanyarwanda bashobora kwidegembya, rwaho kuvuga tuti amarembo arakinguye niba bashaka kuza bazi, nibo banyeba bafata icyemezo. Ariko wenda hari ibyaha bari bakurikiranyweho koko, icyo gihe biciye mu nzego zibifitiye ububasha basabwa. Ariko uyu munsi rwose ntabwo umuntu widegembya wamusaba ashatse kuza mu Rwanda yaza, ashatse kujya ahandi yahaye. Alain Mukurarinda wungirije umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikinyarwanda cyamize ururimi rw'Ikirundi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Ibyo bikubiye mu gitabo giheruka gusohorwa na Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Umwanditsi w'icyo gitabo asanga bimwe mu bitera iki kibazo ari ubuzima n'imibereho y'abarundi bahungiye mu Rwanda. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru. Umutwe w'icyo gitabo ni inkomezi Kinyarwanda gifise mu kumira Kirundi. Patience David Mbonabuca yiga mu gice cya kabiri cya kaminuza mu ndimi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yanditse icyo gitabo yasiguriye Ijwi ry'Amerika icyo bisigura yuko umuntu avuga Ikirundi iyo ageze mu Banyarwanda Ikirundi kirazima burundu agatangura kubusanga ariko aravuga Ikinyarwanda. Abanyeshuri biga mu mashuri amwe n'Abanyarwanda, abarimu ni bamwe. Rero iyo bari kubarigisha mwarimu akigisha Ikinyarwanda, Murundi acika kwa kundi baba basohotse hanze bavuga n'Abanyarwanda uko abarundi bari bake, ugasanga rero kubera ari ururimi bavuga rudasaba umuntu asobanura basanga kuyisanzemo. Rero mu bucuruzi naho abadandazana benshi n'Abanyarwanda, kandi Murundi abaye mu Rwanda bisaba ko aza gusuma, birasaba ko agenda avuga rwa rurimi bumvikanaho no kugira baronke service gusa. N'abarimu ushobora kuba ufise amashuri wize wahashika ukabona hariho umwanya ushobora gukoramo bakubwira ati uzi Ikinyarwanda, cyangwa ugasanga ni service isabwa Ikinyarwanda, icyo uwo mwanya uza wumva urukunze ukumva wigize. Kandi rero nta kibazo usanga byoroshye ntiri gutwara umwanya munini. Abo barundi batakivuga ururimi rwabo neza nabamaze imyaka 6 barahunze igihugu cabo. Uwo mwanditsi aremera ko bigoye ko baguma bavuga ururimi rwabo neza kubera aho baba n'ubuzima babayemo. Ikibazo cyagiye kuza rero nuko benshi babwiye muko nyene ku bw'izombo zitandukanye
ariko cya kirundi kica kiragenda burundu nticyagaruka. Wafata akanya ngo muganire iminota 3-5 ikinyarwanda cyo kiba cyishe mu kirundi. Twavuga ko abo barundi nabo bari mu Rwanda basigaye bavuga ururimi ruhe, ahubwo ruranayoberanye kumenya urwo ari rwo, kuko ubashyize mu banyarwanda baravuga ati aha uraze kuvuga ikinyarwanda ariko ndumva yuko uri umurundi. Aya mubaza ngo umenye gute, ngo ndumva agisa yawe kandi navuga ikirundi neza. Kwabaye urundi rurimi hagati na hagati, nabaza kwitwa gute, namba ari pidgin, namba ari creole, namba ari urundi rurimi, cyane niba byoshoboka ko tugwita ikinyarwanda cyapfuvye cyane ikirundi cyapfuvye, avuga rugero rurimi agomba gusa nabo, ariko yamara kuruvuga agasanga ntasa nabo neza neza, ariyumvamo capability muri we, akumva yuko yamaze kugira esheke, aca yumva we nyene ntibamunena, ariko niwe yinena. Ariko ku banyarwanda nimushake umarane imyaka n'imyaka ntibanyereza ngo bage mu kirundi, kubera izo mpungenge zo guta imico n'akaranga bifatiye ku rurimi kavukire bitumwe no kugwibagira. Hari imigwi ndangakaranga yavutse kugira ngo ikangurire abarundi kutibagira ururimi rwa basekuruza. Arsene Bitabuzi numwe muri bo, atwara umugwi ndangakaranga witwa Amararo kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Rero ugasanga umuntu bamwizeye canke yasohoye umwana wiwe canke areka kwera umuhungu wiwe ntashoboye kuvuga ijambo ry'ikirundi, haba ibyo gusaba umugeni canke ibyo kugaba ngo amenye ibice bigize ijambo ry'ikirundi. Sinzi ko mubabone mu mayira abiri urabura ico uja gufata. Niyo ntambara yacu ya misi yose, naco caduhagurukije kugira ngo tugerageze kugarukana ka kanovera k'ikirundi kanatsinda. Niko karanga muntu kacu, kandi bavuga ngo utaya karanga abatayibanga. Tugerageza ubwa mbere tubikije mu migwi ndangakaranga, za ntambo, za mbyino, za ngoma, bya bico barangisho kavukire. Muri magiranire y'imico twebwe naho twigisha iby'imico n'akaranga, ntitwigisha kwizingitirira kuri wa muco wacu, kuko urumva bategerezwa gukoresha ururimi rwaho bagiye abo basanzeho. Ni ya magiranire y'imico nakubwira. Mugabo twebwe ico tubahamagarira niki, nuko badaheza ngo bace bibagira rwa rurimi rwabo, ya mico yabo. Uyu muvyeyi nawe afise umwana yiga mu mashuri mato mato, abona ko ari kibazo kitoroshe kwigisha abana bakiri bato imico n'akaranga kiwabo ifatiye ku rurimi. Yamara yatubwiye ko bagerageza naho ababazwa nuko umwana wiwe atazi neza indirimbo ihayagiza igihugu ciwe. Kirundi akivugaho gake cyane kubera nyene natuko tuyikoresha mu rugo, ariko ibintu byinshi avuga n'ikinyarwanda. Birambangamira kw'ishuri, azanye nk'imikoro y'ikinyarwanda birangora kumukoresha kubera usanga nyine bitasa n'ikirundi. Birambabaza nyine kubera ari umwana w'umurundi ataba atazi ikirimi cy'iwabo urundi bwacu. Tuba tuyimwigisha, ariko mugabo iyiza cyane ni kuririmba Rwanda nziza, ko ari akunda kumva cyane kw'ishuri. Muhira arumva ikirundi nyine, ariko kubera abakozi nawe tuba tubana bose bavuga ikinyarwanda, usanga ikiza cyane kuri wari ikinyarwanda. Kubera kubana n'abanyarwanda, dutumira ku banyarwanda, tubana nabo, tugendana nabo, tuko tumusanga kenshi natwe dukoresha kugira ngo dushobore kumvikana. Ego nabisaka mu rundi kazi kumwigisha n'imbyino z'ikirundi no gutamba ikirundi byose. Aho niho Bitabuzi afatira mu guhamagarira abavyeyi kudacika intege kuri ubwo rugamba. Ni bisanzwe cyane, natwebwe mu bo tubana babaye mu Burundi baratubwira bati twebwe turi mu Burundi twarashobora kuja kwishura tukavuga ikirundi, ati mugabo dushitse muhira twaramenya yuko dutegerezwa kuvuga ikinyarwanda. Natwebwe nico uno munsi duhamagarira abo onye, ntitubabwiye ngo nibaja mu byo baja kwisumamwo ngo tubabwira ngo bategerezwa kuma bavuga ikirundi. Oyaye nibakoresha urwo rurimi, mugabo bidatuma duca canke duta kakaranga kacu kwa ururimi rwacu. Reka ndaguha akabero koroshe. Mbega umwana ko no mu kirundi yiga iwacu hari hakabwa kitwa Mugina, akiga Petera kiri muto, ijo ndirimbo zibira kazimenya zose. Bibuze iki ngo umwana aje kwishuri yige Rwanda nziza hama ni yashika muhira yige Burundi bwacu? Ivyo bintu ntacyo bitwaye, ariko azogenda yigira haruguru azogerageza kumenya mbega Burundi bwacu ni. Hanyuma wa muvyeyi tubasiguye neza ivyo ari byo, niho hazogaruka rero wa muco n'akaranga kacu
no gukunda igihugu kuziko nihagaruke bakiri imigana abana bababwire kirazira bababwire ikirundi cya kera. Umwanditsi Patience David Mbonabuca muri ico gitabo ciwe yarashizemo ko hari abarundi bahungutse bakakigwa nabi kubera ko basigaye bavuga ikinyarwanda. Ubwo rurimi rero nago bararutahana yuko hari abantu bigize kuzira ko bariko baravuga ikinyarwanda. Ivyo vyose ntihagire umuntu yozira ururimi kuko hariho influence yabaye kandi ntihagire n'umwana